Love you kiss one time again. Victorious. Welcome ladies and gentlemen, muraho murakomyezera ko meze neza muri hose mwiriwe canke mwaramutse bivanye namwereye. My name is Frank the answer. Turi kuri airport nkuko mubibona ndi kumwe n'abantu babiri. Ni inkumi n'umusore, ni David ndetse na Cheche. Ni Victorious team. Kamenda baramutse kwanze. Amahoro neza. Meze neza. Turanze wambara amafime kwe. Afuka amasoni. Ahantu ariko hagwa imvura. Ntazuba rihari. Parabrise. Meze neza. C'est bon. Yes, turamutse bakunze kwanza wa Magic Channel. Turabaramukije cyane ni David kuva muri Victorious team. Murakoze cyane kutwakira. Muri bande. Muvahe. Chelsea wo muri Victorious. Murakoze kutwakira kuri Magic TV. Yes, mumeze neza. Imvura icigwa mu marori kabisa. Ibaze vraiment. Ibaze zikwereka yuko nta muntu yambara amarori mu mvura reka. Amarori niyo mu zuba. Reka yereke yuko imvura birashoboka. Bayisuzuguye. Yes, turi kuri airport Mercure Ndadaye aho twaje kwakira mugenzi wabo yaramaze imisi mikenya cyane. Ibaze numva nagoma ndababaze katuza kubimwibariza wenyine ubwiwe kugira ngo adusigure ko ibintu birateye amakenga. Oya nta makenga biteye. Ahubwo biraryoshe. Biraryoshe. Après 5 mois 5 mois zarakwiye. Nibaze ko zikwiriye. Ko ari nka 3 mois. 3 mois. 3 mois ou 4 mois. Bera yagiye reka ndakubwira yagiye le 20 septembre. Le 20 septembre. Septembre. No musi mi December. Kuva ni 3 mois gusa. 3 mois. Abantu bamwe tugendaye tugenda byandimwe mu bagenda. Bamwe bagenda byoshoboka mu ndoto. Bamwe bagenda bakaniye ati bana je yashinze kugaruka mu Burundi. Yashi imyaka 2 ariko kwibusa. Ariko we bagombaga ari kubunyene ko tura. Kubera kayinosi ariko tuza kwigira ko naco mu nyuma. Niyamara gushika indege ntirashika. Tuca muri ndire rero. Aho turi kumwe na David ndetse na Cheche. Aho tumaze bamaze imisi ishika ku 8 yonyene indirimbo igiye ahabona. D'abord ya maraso yiwe. Twinjire kwanza mu butumwa kwanza buri muri ya maraso. Muririmbira abajene babandi nyene kubera iki ya maraso. Kumviriza ubutumwa gato. Turirimbira abantu bose. D'abord turirimbira abantu bose kuko ubutumwa bwiza subwo abajene gusa ariko nubwo abantu bose. Hanyuma c'est vrai abajene barakunda style dukoramwo ariko ubu message ni abantu bose. Hama ikindi naco nuko muri ya maraso twatwe turavuga ubushozi bw'amaraso ya Yesu Kristo, twe turavuga yuko twogejwe n'amaraso yiwe ku musaraba, twaguzwe n'amaraso yiwe, yatanze ikiguzi c'amaraso y'umwana wayo kugira ngo dushobore gucungurwa, kugira ngo wari umworo acike umutunzi, kugira ngo wari umunyabyaha acike ukugororoka kw'Imana. Twe turavuga ko ntidutsindanishirizwa n'ibikorwa byacu, ntidutsindanishirizwa n'ubwiza bwacu canke uko turi beza, ariko dutsindanishirizwa nuko n'igikorwa Yesu yakoze ku musaraba. Iyo niyo message iri muri ya maraso. Imbere ko tubandaya kwa twinjiye kwanza na ya maraso twirimbane basakaririmba kuko ni indirimbo ubunya ahantu hakutabona ama challenge ya maraso. Ya maraso yiwe akiza Gwa rukundo gwiwe rutovugwa. Ya maraso yiwe akiza Gwa rukundo gwiwe rutovugwa. Ya maraso ya Yesu amvugira. Ya maraso yeza. Ya maraso ya Yesu amvugira. Ya maraso yeza. Nothing but the blood of Yeshua. Ukiri ngaho nyine. Yoduhindura. Ako uvuga nothing but the blood of Yeshua. Na kimwe atari amaraso ya Yesu Kristo. Yesu Kristo. Idubandanya rero andani ko yoduhindura tukaba buturi. Nothing but the blood of Yeshua. Ko yo twinjiza mu wiwe mutima. Oya si ibimazi vy'amapfizi. Oya samashikanwa ndabizi. No wiwe mubiri yatanze ku giti biba rimwe gusa ishimwe ku mucunguzi. Damu ya Yesu imeturuteye utakatifu, avuga ibyiza no gusumba ya Abeli. Naho ibyaha byawe byo tukura tukutuku, niwe mwizera arakweza nka sheregi bao. Turera. Yama. Turera. Ose wa? Turera. 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 Turi hangagera. Turera. Turera. Turera turi hangagera tugende kitsa basinga onye basi. Yes bo ni Victorious team muri uyu mwaka mwarabonetse cyane mukora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Nta namezi 3 arahera neza cyane musohoye indirimbo uno musikani mongi kandi kudutamwe indi ndirimbo mbega ni kubera ko kayinosi ni kubera ko ibyo twe twapanze imbere ku mwaka utangura indirimbo zine mu mwaka 5 indirimbo 5 hanyuma kandi
nibyo tuba twifuza mu myaka yose gusa hari igihe nyene bidakunda bivanye niba bisabwa bivanye peut-être n'umwanya cyangwa n'ubushobozi ariko uwo mwaka Imana yabidushoboje twizera ko n'umwaka uzushobora gushoboza n'ibirenze iby'uyu mwaka. Tugaruka inyuma gatonya y'indirimbo mwakoze na Gabi Kamanzi n'umuntu mwakuze mubona gukorana na Kamanzi kuri mwebwe byari bimeze gute? Byari ibintu biryoshe, byari ibintu yari experience ikomeye ku buzima bwacu gukorana n'umuririmbyi twakuze dukunda. Last time niyo twego turaganira akatubwira imyaka maze muri carrière muri ministry turumigwa dusanga imyaka maze niyo myaka caca fisi urumva ni hatari twarumiwe umva biba ari ibintu bikomeye guhura n'umuntu nk'uwo yabitangiye yacinzira iyo myaka yose kiba ari ikintu kidasanzwe mukagira ko munakorana aba ari umugisha udasanzwe. Cece hari ikintu nabonye ku masitati ya Victoria's ndetse na ya Davi hari amasengesho mwagize akomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Yego private show twakoze concert mugabo iri private. Okay, kubera ki private? Kubera ko twari dufise icyambere twakoze mu buryo twavuga bwihuta si ikintu twafashe umwanya ngo tugitegure hama ca dusaba uburyo bwinshi twavuga ko umva twagiye tutabizi ko tugiye kubikora. Nibaza ko mu majambo make n'ibintu aya abasigura byinshi byari ibintu bifatanye n'ikibanza twari twifuza yuko abantu baza ari benshi mugabo ku kibanza bisaba impusha nyinshi zo muri guverinoma rero tubona bishobora gufata umwanya munini tubigira rero abantu bakiye dusaba uruhusha rw'abantu bakenya bararuduha mugabo ari uruhusha rw'abantu benshi haya mu Rwanda twasanze uko igitigiri cy'abantu baza niko n'impusha zitandukanye urumva byaba cyari ikibazo cy'impusha. Nico gituma waciye umubuza ko mandana no fete yo yari karaza mugayo yapasigura ibintu byinshi gasanga ase ko sigura ibintu byinshi ni indirimbo zishika kuri 5 mwasho kuduhereza muri no mwaka ni ibintu bidasanzwe kumbure nibaza ko muri mu bantu bafise platform nziza YouTube nziza bivanye n'indirimbo zisanzwe ziriko n'ingena basunze bakurikirana nako ndavuga yuko muririmbira cyane aba jeune kubera ko uza gusanga indirimbo zanyu ziri mu gwaruka cyane kubera iki mugwaruka cyane cece ikintu novuga ko ziri mu gwaruka cyane kubera ko umudiho en fait gospel twari tuyimenyereye mu mudiho wa novuga kujya tuyimenyereye nyene yego louange mugabo ntizari zimenyereye ama style mashasha ya afrobeat urumva rero nico gituma novuga ko ziri mu agent cyane. Yes ni 3e edition ya Kainos urako no munsi mwahinduye ikibanza 4e edition 4e edition. Okay, yes. Kubera kiguhindura ikibanza dusubire muri 3e edition sizi nyimaga muta kubera kiguhindura ikibanza ego nibaza ko kubaje last time barabibonye ikibanza duhora dukoreramwo last time carabaye kinini ku buryo abantu baba benshi carabaye gito ahubwo carabaye gito abantu baba benshi rero turavuga tuti ifoko mu mwaka uza atamuntu yoza ngo abura haja atamuntu yoza ngo abura aho yicara niko kwiyumvira ikibanza cagutse gishobora kwakira abantu bose bifuza kuhaza. Ni Kainos kandi tugiye kubona abantu benshi bagiye batandukanye kumbure kubona batarabona abantu bazoshobora go performinga muri ico kibanza mushobora kubabwira ni bandi bazoba bahari mbega hariho Big Zoe hariho MTC hariho DJ Lyson hariho n'abandi benshi batandukanye bo mu Burundi mugiye kumenyeshwa muri no minsi 2 nyene isigaye ariko kandi turasabashitsi bavuye mu Rwanda bavuye mu Rwanda aribo René Patrick na Tracy n'abaririmbyi dukunda cyane bateye iteka bakaza kudushigikira ku munsi w'ejo no tuzobakirana iteka iwacu bizoba ari ibihe bidasanzwe isike tubona harageze le 29 uduce kwibamo ibaze gutegura ikintu ugashaka ukaba uri excited no kuvuga ati vraiment turi excited cyane kuhaba no kubibamwo kuko turaswe Imana itegura ibintu byiza kandi bikomeye ikindi gikomeye cyane ni iki twajemo ibaze ko bonere zo turi kumwe yes nico kintu gitangaje hengi y'indege irashitse ni yishitse ubunye wayibonye arashitse Imana iguhumugisha amen yes bon turi ko turasozera umwaka kandi ko turisozera neza ariko muri rusange umwaka wari umeze gute kuri mwebwe muri rusange twe umwaka wari mwiza cyane wabaye muta ahubwo bivanye n'ibyo twari twifuza gushika ko twaragiye mu Rwanda mu Buganda dukura agashimwe
n'ahandi hose mu Bugande n'uyu mwaka ya n'uyu mwaka bon dusozera n'ikinya mu kurindira indege kwishitse ndazi ko aca soka direct iyo turemenyanye neza yuko muri bamwe mu bantu barimba gospel gaha mu Burundi bashobora gushimigwa iyo habonetse ama award atandukanye Victorious ntiboneke ku bwanyu nikiye kintu kiza mu mitima yanyu nuko ikintu kiza mu mitima yacu nuko ababikoze niba baturenganije gusa bafite ico bafatiye ko mukora bivyo bintu ahubwo twe ico duhagaze ko ni izo awards ke barimo kategori ya gospel artist nimba abarimo akaba yashimiwe n'utwo twashimiwe kuko dukora kimwe dusihangiro ariko ijya award mwarose mu Bugande si MTC bayironse ni Victorious ku gatwe kawe si Redemption bayironse urumva namwebwe murakeneye yiwanyu ndabyumva natwe tuba tuyikeneye kandi mwari ko mu deserving I know mugabo ikintu tweza kumenya nuko hari ivyumviro by'ubwami byuko nitutafatana amaboko ngo twese twavanse icarimwe bizogorana ko dushika kwihangiro ryacu kw'ikintu gitera imbere kubera gikora abantu benshi rero uwo dukora bimwe ashoboye kuba bashoboye kumurokonesa bakamuha agashimwe twese nk'igisata ca gospel tuba turonse kuko igikomeye nuko iki gikorwa dukora gishobora kugira kure kigahindura imitima y'abantu benshi bwa bundi ni wo bahokonesheje canke nubikwiriye erega barokonesa ubikwiriye bien sûr barokonesa ubikwiriye ikibazo cyawe ko kimeze uko uri mubiki ari none abataronse award urumva ntibakoze barakoze cyane ariko tuza gucuza ingu wa mbere umviriza nta vy'uwa mbere awards muri gospel mail aho ni mu maso reka turindire bonheur reka turindire bonheur ubu nyene arashitse kumbere tumwakira amana tumumaze bigiye bitandukanye nyuma y'amezi 3 yonyene agiye mu Faransa batumishwa agiye kw'ishure ariko n'umusi kandi akabagarutse mbega ni kubera kayinosi koko canke hari ibindi bintu bibazo biri nyuma yavyo tuza kubimenya nga anye mugumane na twegwe ni Magic Channel merci beaucoup Bone karibu sana. Murakoze cyane. Umeze neza. Ndashima Imana. Abantu kurindira amasaha menshi mzee. Sana kwe. Waza kutubwira ikibazo cyabaye kwanza. Antuka indege niyo yagoranye nta kindi kibazo cyabaye mu rugendo rwagenze neza. Ambuteje mu ndege. Mu kirere pito. Yego batubwiye ko ikirere kitari kimeze neza baca bararindira. Cyo ituma hongeye ku mwanya ikena gitoro n'igitoro cyabuze bukire umeze neza ariko ndashima Imana karibu cyane kandi mu Burundi ndakwaze cyo warukumbiye mu Burundi nakibu urukumbuye iki urukumbuye umugwi gusa okay boni oya uvuze gusa ubundi mise wavuze muri byinshi nkumbuye umugwi uri mu bindi ego n'umuryango meyi bon nico twako turaganira na Badavi ubwa mbere utarashika inyuma y'amezi 3 gusa ugiye nigiye gutumye ugaruka kwera ngaha mu Burundi abantu benshi bagenda bavuga ati je nyuma y'umwaka sindogaruka oya nuko no mu kugenda twaravuganye nuko umugwi ntuhagaze ko turi mu Burundi Victorious ntiyubakiye gusa ko turi ngaha physiquement ariko aho turi hose abari Victorious uretse ko mutari ko murambona ngaha hari n'ibindi bikorwa umuntu abari karakora tubatwo turakorana hatandukanye donc nimwe mumbonye nje mugabo umugwi twaragumanye nayo mezi 3 yose yego yes mu mezi 3 nyene ugiye kubera iki kugaruka vuba kandi nico kibazo abantu guma bibaza cyo urabizi urubanza dufise ku munsi wa gatanu urubanza rukomeye cyane ku mwaka donc kuba byahuriranye haciye amezi 3 ni nkuko byari guhurirana haciye indwi zibiri nkagerageza kugaruka yego fashwa ni kubera kayinosi gusa vuze ko ariyo gusa sinzi kuvuze gusa kuko arumva harimo byinshi harimo bikorwa byinshi bitandukanye mugi nagiye byihuse tutarakora mugabo navyo ne biri mu bingarukanye muga cyane turafise kayinosi yes reka dufatire kuri wowe nyene witeguye gute muri kayinosi y'uyu mwaka kumbure uri umuntu adasanzwe inovuga ko ugarutse kubera ko kuza kwifadikanya n'umugwi wawe nikiye kintu gishasha ubazaniye nk'umukozi w'Imana gishasha nuko
iminsi yose ku mwaka urabizi yuko twaba dufise tuvuze Kainos tuvuze ikintu gishasha rero ku mwaka hama hari ikintu gishasha bitega cyane twitega haruka indirimbo shasha duheruka gusohora itwa y'amaraso ndazi benshi bariko barayimenya baramaze kuyumva ni message yo kwigisha ivyerekeranye n'igikorwa ca Yesu Kristo donc nizera yuko hari ikintu gishasha mu vyerekanye no gutahura igikorwa ca Yesu Kristo mu buzima bwacu rero umuntu azotahura ico Yesu Kristo yakoze hama nawe agendere muri ico gikorwa Yesu Kristo yakoze ego abantu benshi bakumenyereye ko nk'umuntu afise ijambo bikomeye cyane abantu benshi maze kumva baba bakuzi canke bamaze kumenya izina ryawe bakumva nk'umukozi nk'umuntu avuga ijambo atandukanye na David bandaza kubigarako naco gato aravuga ijambo mugabo bamuzi nk'umuntu avuga umukozi w'Imana agenda avuga ijambo ahantu hagiye hatandukanye bega nka bonheur nibiye bindi bikorwa kumbure azogenda akoze ngaha anya ibujumbura byinshi muzogenda murabibona sinobivuga byose kuko hariho byinshi bizogenda birasohoka naramaze no gusubira inyuma rero nibaza yuko kimwe mu vya mbere nuko dufise Kainos ku munsi wa gatanu ibindi bizogenda birakurikira hasigaye imisi ishika kuri 2 gusa umunsi umwe n'amasaha makenya cyane kugira ngo Kainos ibe bega imyiteguro ya Victorious muri makimeze gute imyiteguro igeze kure cyane bimwe mu byo twaturindiriye byamaze kuboneka igisigaye mugura amatike yanyu duhure ku munsi wa vendredi duhimbarize hamwe ibintu bizaba ibintu bidasanzwe cyane ikintu gishasha abantu batamenyere kuri Victorious bazosanga ku munsi wa vendredi niki ni byinshi gose ni icyambere nuko tuvuze Kainos si ikintu Victorious team ishobora gukora ni ikintu Imana ishobora gukorera muri Victorious team ni ikintu kidashobora gutangwa na resultat z'abana b'abantu ariko ni resultat ishobora kuva ku Mana byonyene rero baze biteze kubona Imana baze biteze kumva Imana baze biteze guhimbaza Imana mu rundi rugezo no kushika mu kibanza batari bwashikemwe mu mwanya wo guhimbaza Imana abantu benshi tuguma twumva Kainos tuzi ivyo ari ivyo Kainos gisiguriye Kainos ni ijambo ry'igira kisigura ngo ikintu gishasha kitigeze kubaho kitagira kahise rero igihe cyose tuje mu bwiza bw'Imana ntidusubire inyuma uko twaje uko umuntu azoba yaje siko azotaha kuko n'abarundi bavuga ngo ushengereye umwami aragabana rero nadushengereye umwami w'abami ndushaka gutaha uko twaje ntibikunda yes duhamagarira abantu kuzoza mu giteramo ca Kainos ku munsi wa gatanu kumbure n'inguvu nyinshi zidasanzwe kubera ko ni igiteramo giteguye umwanya utari mutonya abantu benshi bakirindiranye igishika utubatumirira yego muze cyane muri Kainos n'abari kure bariko baraza n'abandi bari mu nzira ndazi ko bazobabona benshi ariko baraza kubw'ikintu gikorwa hari impamvu cabaye mu mpera z'umwaka nuko umuntu aba afise ishimwe ryinshi mu mutima wiwe rero nibaza yuko n'umwanya udasanzwe wo guhurira hamwe iryo shimwe ufise giwawe nanje mfise giwanje tugarishira hamwe tugashima uwo mwaka yes agaseke katarafundurwa nakahe karafundurwa tukavuge katarafundurwa Imani baheze cyane dusubira ku munsi wa gatanu ego abariko twikirana mugura amatike yanyu mugura amatike yanyu mushike hajyana hakiri kare turifuza kubana namwe muri vyose guhera ku ntango gushika biheri muze muri benshi tuzohaherega umugisha bidasanzwe merci beaucoup